turi sosiyete ikora ivyo kubaka hanini, hanyuma ikaba isosiyete ibikora kuva mu mwaka wa 2012 yashinzwe yemerwa n'amategeko itariki 6 z'ukwezi k'umunani 2012, yamaze imyaka 12 irengako nk'amezi abiri. Rero turafise imigambi myinshi yo kubaka uburaro hirya no hino mu gihugu, hanyuma twarakoze imyaka 12 ni myinshi, turunguka kubera dufise amazu amajana n'amaproje manini manini magiye murabona. Hanyuma dusanga sosiyete yacu ntiyoguma ikoresha ibintu byose ikiye. Turabona ko turose imigambi myinshi dukora mu gihugu cose, tufite amaproje mu Cibitoki, Makamba, mu Kirundo, Igitega, ngaho Bujumbura amakatiye nka yose. N'iyi miruware turi mu bambere bahejejemo inzu, izi muzubona abandi za kijambere. Mu 2015 twariko turubaka inzu z'abakiriya bacu ngaha muri miruware. Rero mu mwaka wa 2019 twaragize umugambi wo kwironsa imiduga n'amamashini vyotuma twikorera ibintu twahora dukota mu yandi masosiyete. Niho rero ko dukora projet twise mécanisation de BMBC. Iyo projet tumaze kwitangura usanga ntitwoyishobora. Mécanisation yasigura ko tugomba kurondera amamashini akora atwara imizigo, amashini aterura imizigo yimba n'ibindi, amakamyo atwara imizigo, amakamyo atwara imisenyi n'ibindi. Usanga umugambi ni munini, ntitwowishoboza tutari kumwe n'amasosiyete ya rutura kw'isi abikora ahingura ivyo vyuma. Rero turipanga ku rugero twashobora, turavuga reka rero tugende kuyarondera. Tutagenda mu gihugu c'Ubushinwa n'ahandi mu bindi bihugu, turagira amasezerano n'amasosiyete azoduha ibikoresho. Muri 2021 canke na kabiri twaragize inama n'abamesha makuru, turababwira uwo mugambi ko twawutanguye turembeje, kandi ko tuzobaha raporo tubereke aho sosiyete yubaka amazu yitwa BMBC ikongera ikagurisha igejeje kwironsa ibikoresho bizotuma isosiyete rutura. Murabona ngaha mu Burundi uzabona amazu menshi, ibikorwa vyinshi bikorwa n'amaboko, n'ibikorwa handi bikorwa n'amamashini, ngaha twaca bikosha n'amaboko. Kandi ni vyiza inkezi ikera ubwo bireha, ariko nitwoguma ngaho tuca tuvuga duti rero ubuko turiko turaronka urufatiro, tukadutanga kuja mu migambi yo kugwiza uburaro, kubaka amazu agurishwa. Mwabonye za Gahahe, mwabonye za Tenga mwahaciye, mwabonye za miruware 1 aho hirya, ahandi ni muri diaspora city projet nshasha twatanguye. Ni projet y'uburaro amajana nka 3, izo birimwo na hotel nziza, izo birimwo n'amasare y'amanama, ibintu byo kuruhukiramo. Niho hambere hazoba ari heza nitwaheza umuntu ari Bujumbura azokifotoreza ifoto hariya kuri autorite. Vyerekeye abantu bato bato, abo mwita bato bato nyene nubwo bafise uburyo butoyi, bishaka kuvuga abantu batinjiza amahera menshi. Voilà. Rero abantu batinjiza amahera menshi nka projet ya Tenga yaje muri iyo ntumbero. Hari amazu umuntu ashaka kuyagura atinjiza amahera menshi gose. Ego n'ubundi ntibikunda ko tugurisha ku bantu dushaka. Hanyuma hariho projet zindi igihugu kidushikiye ngo mu misi za muzomenya. Abantu rero nabo binjiza make batutarashikira tuzoshikira. Mugabo mu Burundi buzima ubu amasosiyete yubaka amazu nitwege dufise inzu izimbutse kurusha abandi bose. Urumva rero turiko turaza, ni kuvuga niko tuzokora n'izimbutse kurusha izindi zose zishoboka umuntu ashaka kubaka mu misizi. Muze mugiye mudukira tuzobahamagara ni hagera. Kugira umuhukiri muto ariko aranyumva yifuza ko entrepreneur canke imbere akora muri societe ikora inshasha, abajene bariko barakora des projets nshasha biyungunganya. Urumva ibi bintu Imana ntiyemera ko abantu batigumya babishikako. Umva abo bantu bose mubona mu Burundi bariko barakora business ama societe niba bazatubwira hagati y'imyaka nka 10 na 30 babikoze babirondera. Rero umuntu ni atangura umugambi uyipanze puhu diza kenza ukaya projet nziza ugasatira cyane, izobura ibindi ntizoreka gutunga wewe nabawe. Rero ico nababwira bwa mbere no kugira gukunda ibikorwa, hanyuma bagafata umwanya bakitonda. Jewe narageze muri 2000 nka 13 no nagura ikinga rya mbere hose abantu hanyitume escrow. Kumbe je mbona ibi bintu nibiruti ibi na 2015 aho turi muri bya mutekano muke, umuntu yabona muri ko mugwa hasi n'inzara ibishe
ntibihe ko harimo akabaca yagukinda akavuga ngo nguru mante pe ntacuba revyo mugabo twabona ivyo bintu rero ico nabasaba gukora cyane hanyuma bihangane